Hapa sasa, hii ni kikosi ya Landa Bango kabisa. Tunanyemelea kwenye bilima ya Kirungu kabisa. Unafuata moja kwa moja kabisa. Hapa hivi kabisa ni kwenye mapambano Kirungu. Hapa ni Kirungu kabisa. Kwenye bilima kabisa. Ya. Hapa ni Landa Bango. Piga dui. Piga Mnyarwanda. Piga Mumbafu. Piga Mnyarwanda. Piga kabisa. Mnyarwanda piga haya kabisa. Mnyarwanda anataka tuzoea. Leve patriotique pour la libération et PLC sigle. Tunashimama kabisa kupiga adui Kirungu. Majeshi kiongozwa na Jezi Zembezeve mouvement EPLC. Tunashimama Kirungu kabisa. Tunaona General Landa Bango kabisa. General Landa Bango. General Landa Bango na mashini gani? General Landa Bango huyo kabisa. Atakimbia adui anakimbia ile. Adui anakimbia. General Landa Bango huyo kabisa. EPLC kabisa tunashimama. Kirungu yote tulishaikamata. Kirungu tunaikamata kabisa. Hao manyako naongea ni chifu wa Landa Bango. Elo kana national resistance de la ville d'Uvira. Vraiment abane namwe bakunzi ba BM4 News mu nkundi ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kiganiro ocuno mugoroba y'igenekerezo rya 10 ndibaza abenshi mwabonye kano ka video ntanguye ndabacishirizaamwo mu ntango za kino kiganiro wari umunezero udasanzwe byari byishimo bidasanzwe ku ruhande rwa Wazalendo aho bari bagiye kuronka itsinzi yo kwigarurira agace kari ngaha muri Uvira kari karifatiwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Iginyeshamba z'u Rwanda zihavuye hari agace kari kasigaye mu maboko yabo, ariko mubona neza yuko Wazalendo yari hejeje ukabakura mu kutano kwa tanu. Mwabonye umunezero wari uhari, mwabonye ngene bari baryohewe, byari ibintu muri make novuga yuko bibereye ijisho uko bariko baraserebura yirukano canke ikubitwa z'iginyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ngaha muri kano gace ka Kirungu. Turaje tubabwira kungene operation yagenze ndetse n'abasikare b'u Rwanda bashoboye kuhasiga ubuzima. Sivyo gusa muri kino kiganiro turaje tubabwire uburyo coalition ya FARDC iriko irarunda indiri y'abasikare benshi cyane ngaha muri Pere de la Rusizi, ariko ku rundi ruhande n'umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda M23 RDF bariko bararunda abasikare benshi ngaha nyene muri Pere de la Rusizi. Mwibuke neze ko FARDC irafise Pere de la Rusizi ibice ifise na M23 irafise ibice iriko irakontrola ku mpande zose. Turiko turabona hariko hararundwa abasirikare benshi cyane batagira igiti. Turaje tubabwira bishobora kubandanya muri ina makimbirane canke ibijanye n'iyongerezwa y'abasirikare muri bino bice ku mpande zose. Sivyo gusa muri kino kiganiro turaje tubabwira ibijanye na General Ephraim yarasanzwe arongoye abarinda umutekano wa President Antoine Tshisekedi Chilombo, yaraye akoze amahano. Turaje tubabwira amahano yaraye akoze uno mu general. Hama tubandaye tubabwira ibijanye n'ibitero umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda RDF AFC M23 bariko baragaba ku birindiro vya FARDC, ibitero bikomeye cyane bariko bakoresheje amadrone, bariko bararekurira amabombe n'amakompora mu birindiro vya FARDC. Sivyo gusa muri kino kiganiro turaje tubabwire ibijanye n'injyane canke ukudahuza ivurugu canke imijyano iri hagati ya Scovia ndetse na Olivier Nduhungirehe, ministre des affaires étrangères y'u Rwanda. Biboneka neza yuko hahiye canke hashushe ku mpande zose. Byose n'ibindi biri muri kino kiganiro. Ikaze wose dukurikirana, ndagusabe kora kino kiganiro kuva ku ntango kugera ku mpera. Niganze zo kuba ahazime yacu ntabonje kuba ha development, niyo mpamvu ndabasaba kumara kino kiganiro. Wabanza gufyonda subscribe barakoze cyane, uwo utarabikora bikore fyonda kuri like ndetse na sharing canke unaduza imitima muri commentaire n'amadrapo kugira ngo utweke ko turi mutano kwa tamjoni to Cody the Black. Iyi ni BM4 News, iyi ni Cody Empire. Zoza turabashiriza ku biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye cyane umutekano wo mu karere na kahise k'igihugu twarabemere ko tugiye kuza turakabashikiriza atakibazo na kimwe. Mbere ya byose ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana muherereye hose, by'umwihariko abumva no rurimi rw'ikirundi, ndavuga abari mu Burundi, abari mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari Angola, abari Ethiopia, abari henshi muba muri Afrika,
tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, ndavuga Saudi Arabia, ndavuga Oman, Qatar, Kuwait, Dubai n'andi henshi muri mudukurikana muherereye, tutibagiye abari muri Korea y'Epfo nabo tubabwire ati muraho mumeze neza, abari Canada, Quebec n'andi henshi agiye atandukanye muherereye, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mareta agiye atandukanye nabo tubabwire ati mwiriwe cange mwaramutse, bivana n'amasaha muri kumurarabirako kino kiganiro. Ikaze rero muri kino kiganiro cacu cuno munsi, nkuko mwatango mubibona muri ino reresi yatanguye, mwabonye umunezero w'abasirikare ba Wazalendo igihe bari bahejeje kwigarurira agace ka Kirungu. Nababwiye agace ka Kirungu n'agace kari muri Tetware ya Uvira karimo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ariko inyuma y'imigwano idasanzwe yahuje Wazalendo, FARDC ndetse n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda bashoboye kwigarurira kano gace ka Kirungu, ndetse n'inyeshamba zitari zike z'u Rwanda zihasize ubuzima. Izarokotse zace ziyabangira ingata vuba bwango zerekeza mu bindi bice bitariko biraberamwo imigwano nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. Rero ico twababwira nuko ubu tuvugana Kirungu yamaze kuba ishika mu minwe ya Wazalendo 5 kwa 5. Ndibaza mu masanamu nabacishirije mu kigano gitangura, mwabonye umunezero, mwabonye intambo, mwabonye ko baririmba mu kuvuza ingoma bagakoresha amasasu, ibindi baza mwabonye muri kino kiganiro. Wese nje kubabwira vyinshi. Iyi Kirungu nuvuga yuko yabaze kuja mu maboko ya Wazalendo, yamaze kuja mu maboko ya coalition ya FARDC bidasubirwamwo. Ibinda bivuze mwumve yuko vyamaze kuba Wazalendo yamaze gufata bino bice. Muri kino kiganiro nabwe ndabwira incamake mu ntunge kabisa, ndiruka cyane kugira ngo mushobore kumenya amakuru kandi yizewe mu kanya gato. Ino nkuru mu nkunde twitondere cyane ngenda babwira, ni nkuru yerekana neza yuko amakimbirane ashobora kongera kuduza volume cyangwa amakimbirane ashobora kuba manini cyane ngaha ku butaka bw'igihugu cha Kongo. Amakuru yizewe tumaze gushikiriza cyangwa tumaze kuronka nuko coalition ya FARDC iriko irasuka abasirikare indiri, abasirikare benshi, abasirikare badasanzwe, abasirikare baba special force, ibigwanisho vya rutura. Coalition ya FARDC irikira bizana neza na neza ngaha muri Plaine de la Rusizi kugira ngo ishobore guhangana n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nazo muze ziri ngaha muri Plaine de la Rusizi. Amakuru twahawe n'abene gihugu basanzwe baba muri ubwo buce batubwiye ati turatewe ubwoba n'ibintu turiko turabona uno munsi, ko turabona abasirikare badasanzwe, abasirikare bivugwa yuko bavuye mu mihingi igiye itandukanye, bivugwa yuko hari n'igisirikare cy'u Burundi FDNB naco kirimo muri abo basirikare baje ngaha muri Plaine de la Rusizi kugira ngo bikunde bashobore kuja kuri front line bahangane n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero mwumve neza yuko FARDC yasutse bimwe bikomeye kandi biboneka, abasirikare sinze abasirikare benshi ngaha muri Plaine de la Rusizi nkuko amakuru yacu yo abandanya abivuga. Rero gurunda cyangwa kwegiraniriza abasirikare ba coalition FARDC aha muri Plaine de la Rusizi birerekana neza cyane yuko hari ikintu kidasanzwe kigira kibe, birerekana neza yuko hariho imigwano idasanzwe yongera gusubukura ngaha ku butaka bwa Kongo. Twabwira neza yuko aha muri Plaine de la Rusizi FARDC isanzwe hafise igice na M23 kabe hafise ikindi gice. Mucamwaza ati bigiye kurangira gute, mbega FARDC yoba igira yubire uno muhari w'inyeshamba z'u Rwanda M23 ugabe kubitero ngaha muri Plaine de la Rusizi? Ariko suko bimeze, kuko ayandi makuru yizewe kandi twatoje neza nuko inyeshamba z'u Rwanda nazo za M23 RDF zamaze kuba zizana abasirikare benshi cyane, zamaze nazo kuba ziharunda aba special force, bivuga ko harimo n'abacangero, harimo abasirikare badasanzwe ba M23 nabo bamaze kuba bashikana ngaha muri Plaine de la Rusizi kuri kote basanzwe baherereye. Urumva FARDC kuri kote herereye ko yashize ko abasirikare, M23 ku yindi kote naho bashirako abasirikare. Murumva neza yuko ari ibintu bidasanzwe kandi ari ibintu bikomeye cyane bigiye gutuma imigwano ikomera cyane ngaha mu micungararo ya Uvira cyangwa muri Tetware ya Uvira. Sinje kuba ku detail cyangwa kubabwira byinshi, ariko mwumve neza yuko imigwano igiye guhindura isura aha ku mirongo y'urugamba, kuko biraboneka neza yuko atanumwe agiye guhebera uyundi. Mwibuke ijambo Fatih Beto yavuze igihe bavuye mu masezerano, yari amasezerano yabereye y'amasezerano yimurirwa mu Busuwisi, ndibaza muca muyibuka. Yaravuze neza yuko imigwano yo muri Kongo canke injyane zitagiye guhezwa n'ibiganiro.
baraja mu masezerano nka presence physique, ariko ntabwo icizere bagifise yuko imigwano ishobora guherera mu biganiro. Uku niko kuri kwibiriko biraba mu gihugu ca Kongo, n'ubu biracaboneka neza yuko imigwano imagwa no guhangana mu buryo bukomeye. Muri kino kiganiro rero mwumve neza yuko tuzokomeza kubashikiriza ibiko biragenda bitandukanye, tubabwire ukungene bizoza biratana mu mitwe ka muri Pinene Dora Rusizi. Abantu muri muzaci bitoki, abantu muri ngaha mu Cibitoki Rugombo, ndazi muzoza muduha inkuru y'ingene ibintu bimeze uko, nimwe muri hafi kabisa yo ngaha za Kamanyora n'ahandi henshi. Muzi yuko Wazalendo yo yiteguriye kuhagaba ibitero kandi bikomeye cyane byo kugarura kajya gace ka Kamanyora, kandi baramutse bagaburuye Kamanyora, mwumve neza yuko n'igisigara cya Bukavu kizo kiri mu kangaratete. Bakimara gufata Kamanyora bazozibira icitwa Kamforo yose iva mu gihugu cy'u Rwanda inyuze ngaha Bugarama na Ngomo. Ibi ndazi yuko muca muhabona abantu muzi burya buce. Rero nababwiye ko ngomba kwirukanga cyane ndababwira ibijanye n'amakuru ariko aravuga ku mirongo y'urugamba. Mu nkundira imbere yuko ndababwira ibitero biriko biragabwa na M23 ku birindiro vya FARDC hariya muri Uvira. Manze ndababwira ibijanye n'uno mu general yaraye akoze ibidakogwa muri coalition ya FARDC hariya mu basanzwe bacungira umutekano Felix Antoine Tshisekedi Chirombo. Amakuru adushikira nuko uno musirikare cyangwa uno mu general ni General Major Kabi Ikirizi, umukuru w'abasirikare b'intahemuka ba president, ico bitwa garde républicaine mu rurimi rw'ikinyamazuru, ari kubazwa ubu n'ikigo bitwa DIMAP hamwe na CNS. Avuga ko yateguye igikorwa ca gisirikare aho ibigwanisho bikomeye byari gukoresha amasasu ku kibuga cha Maltis de la Pentecôte hamwe no kunyubakwa za RTNC kwigenekerezo rya 15 Rusama uno mwaka turimo. RTNC mumve yuko ari radio na television vya Kongo, nkuko tuvuga RTNB bo bavuga RTNC, radio television nationale ya Kongo. Mwumve neza yuko ibi vyabaye kugenekerezo 15 Rusama neza na neza Kinshasa atabimenyesheje abakuru biwe. Ibi nivyo yateguye atabimenyesheje, aho uyu Kiriza bisigura kwemera, bisigura kwemera mu Kinyarwanda no mu Kimashi, akomoka neza na neza aho bitwa muri Ngweshe mu ntara ya Sud Kivu. Avuga ko yavuye mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. RDF numwe mu bana ba mbere b'abasirikare bazwi nka Kadogo binjiye mu gisirikare ca Laurent Desire Kabila mu mwaka wa 1990, kandi bahabwa imimenyerezo ya gisirikare na RDF FPR AFDL iyobowe n'umunyarwanda James Kabarebe. Nkuko amakuru ava Kinshasa bivuga, Kiriza yari kuvugana na RDF M23 AFC zari ziriko zongera abasirikare mu kiyaga ca Kivugerekerezo rya 14 Rusama uno mwaka turimo. Ico gikorwa cavuzwe ko catumye u Rwanda rwongera abasirikare ibukavu kuri uwo musi nyene, kubera abasirikare b'u Rwanda bibaza ko Kinshasa yoshobora gufatwa biciye ku bantu babo. Ubu ariko arabazwa n'inzego z'iperereza za Kongo yagirizwa ubuhemu no gushaka guhungabanya umutekano wa Kinshasa. Aya niyo makuru tuvuga yuko twavuze kuri uyu Kiriza yagombye kugambana mu buryo ubucanga ubundi, ariko biza kurangira torohewe na buke kuko amakuru yizewe nuko yaciye aburizwamo imigambi yiwe ataco arashikako. Rero mu nkundire twiruke cyane tumandagara kubijanye n'ibirindiro vya FARDC biko birategwa ku imigwano ikomeye cyane na coalition y'inyeshamba z'u Rwanda. Amakuru yizewe kandi turabona nuko muri Minembwe hariko haragabwa ibitero bikomeye n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, aha neza na neza muri Minembwe mu bice nka Bidegu, Karingi ndetse na Mikenke. Ibi bice biko biragabwa ko ibitero na M23 wabakoresheje indege ndetse n'amadrone ya kamikaze y'amadrone y'ubwiyahuzi
ari yari kararase ibirindiro vya FARDC kuva ku munsi w'ejo. Ino nkuru twamenye tuzibabwira, ndetse bababwiye ku munsi w'ejo yuko FARDC yanakoroye indege z'inyeshamba z'u Rwanda, ariko nuno munsi mumve yuko ahanyene muri Minembwe hakorowe indege ya helicoptere inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ntawazi ico yazanye kubera ko yaturiwe itaramara gushika hasi nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero ngaha muri Bidegu, Karingi na Mikenke FARDC iragiramiwe n'ibitero vy'amadrone. Ndavuze yuko igiramiwe, musice mumva neza yuko atani kirere oca gukontrola ikirere FARDC ifise kano kanya tuvugana. Rero tuzakomeza tubatohoreze ukuri canke biriko birahononekarira, ariko mumve neza yuko ari umuriro FARDC iriko irawujya kandi mu buryo bukomeye kandi canke mu buryo ubucanke ubu. Tuzakomeza tubabwire ukungene ibintu biriko biragenda aha muri Minembwe. Muzi neza yuko inyeshamba z'u Rwanda zamaze kuhatsindirwa mu buryo bukomeye. Unkundire twinjire mu bijanye n'imijyano canke imigwano iri hagati ya Scovia ndetse na Olivier Dungire. Ino nkuru ari kubaye nayitanguriye ko ariko reka ndayihereze ko ndazi neza babandi bumviriza ikiganiro cacu kugera ku mpera baza kuba bumvise byinshi twababwiye canke twababwiye muri kino kiganiro. Hari ugushwana canke hari imijyano idasanzwe hagati ya Scovia Mutesi asanzwe arongoye ikinyamakuru nyina ugwa Gasabo, tutibagiye n'uyu ministre des affaires étrangères Olivier Dungire. Iyo mishwano aho Olivier Dungire we yagiriza Scovia yuko atize ndetse atazi gusobanura ururimi rw'ikirundi ndetse ubw'igifaransa plutôt, akamusaba yuko yohiga umuntu azi kuvuga igifaransa neza atiriwe aravuga ivyo atazi. Muri make yamubwiye ko yavuze ivyo atazi, ivyo Olivier Dungire yashikirije atari vyo Scovia yashoboye gusobanurira abanyarwanda mu rurimi rw'ikinyarwanda. Rero mu majambo bose giye yo guterana canke yo gushwana bacishije canke banyujije ku mbuga hwaniro, aho Olivier Duhungirehe ministre des affaires étrangères wa Rwanda yavuze ati Madame Scovia Mutesi, iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo ku banyarwanda. Inyandiko yanje yanditse mu rurimi gwumvikana ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemure inyandiko nkuko tuba twayitanze. Murumva neza yuko harimo amajambo yo gusuzugura yuko abamenyesha makuru wo kuri mama ugwa Gasabo batize ndetse bakwiye kurondera n'umumenyesha makuru asobanukiwe ibijanye n'igifaransa kugira ngo aze arabasigura canke aze arababwira amakuru uko ari, bareke gutanga ivyo batari canke bareke gutangaza amakuru y'ibinyoma adasiguye neza. Ubwo nyene ishwebebe canke isamba rubebe Scovia Mutesi yahise nawe simbira ku rubuga rwiwe rwa X atanu umwanya haciye avuga ati Nyakubaha ministre Duhungirehe, ubu butumwa ugiye kuri X ukavuga ko twasemuye nabi ivyo wanditse, turagusaba kuja ubibwira abo mu biro byawe bakabudushirira no mu Kinyarwanda, kuko abo uri kurabwira sabi Paris, sabi Kinshasa cyangwa sabi Bruxelles gusa basanzwe bavuga ururimi rw'igifaransa, ahubwo harimo n'abanyarwanda ba Kiyombe, Mushubati na za Kinigi. Muzokomeza kwihangana kugeza igihe ibiro byanyu nawe ubwawe bizokoramo ababwira abanyarwanda ivyo muvuze. Murakoze. Ibi nivyo Scovia yaciye abwira ministre des affaires étrangères, yambwiye cyuko ivyo iko ravuga ntabwo uri kurabibwira abi Buruseli, ntabwo uri kurabibwira abi Paris, nta nubwo uri kurabibwira Kongomani bo basanzwe bavuga igifaransa, uri kurabibwira abanyarwanda, ahubwo ngaho umubiri wawe higa bazoza barabishira muri Kinyarwanda kugira ngo bikunde zo turagusobanurira ibintu byawe nkuko ubishaka. Biboneka neza yuko hari ugupezanya yoba ari ibintu bitari byo gupezanya, nuko byari kubera aho abanyarwanda bitwa mu gikari canke inbox bitarinze kuja kuri zino mboga kwani singomba kubarambira cyangwa kubabwira byinshi. Mu nkundire ndabashimire mwebwe tumwese tubanye mu kiganiro, fenda subscribe mu tarabikora, twende kuri like ndetse unazana commentaire yawe tuba tuyishaka, hama ibintu bibandanye bimera neza. Tubasenze tubifuriza kurangiza w'Imana mwiza ndetse no weekend nziza. Bye bye. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi.
ubuzi tubaronkera ni ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna. Dusange muri mairie de la ville bureau numéro 6 canke mu twakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Ipona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.